ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mwese mudukurikirana mu bice bitandukanye muri umwami wacu Yesu Kristo abe muri mwebwe. Ndabahaye ikaze mu kiyago cy'umunsi cy'ikiganiro Sengana nanje, ikiganiro cyo kumva cyangwa kwiga ijambo ry'Imana bifata kandi no gusenga. Iyi minsi tumaze iminsi tuko turiga, ariko mu ndwi itangura Imana bidushoboje tuzoja mu mwanya wihariye yo gusenga, atuzogira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana kandi tukagira umwanya wiyaguye wo gusenga. Tuzosengera imitwaro itandukanye n'ibindi bitandukanye byo mu Imana zenda turongoramwe. Rero tumaze iminsi kuva ku munsi wa mbere twiga kuri no nsanganyamatsiko canke teme ivuga kugaragaza impinduka z'ico turi muri Kristo Yesu. Twagaze ku majambo y'Imana ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 5:20. Amajambo avuga ngo ariko ndabwira ukuguruka kwanyu ni kutaruta ukwanyabwenge byanditswe no kwa Farisayo, mutazoruha mwinjira mu bwami bwo mwijuru. N'amajambo Yesu akadukebura ko yuko ukuguruka kwacu ukwiye kurengera kure, ukwiye kutagira aho guhuriye nuko anyabwenge byanditswe no kwa Farisayo. Ku munsi wa mbere twarabiye hamwe mu buryo bw'intangamarara uko abanyabwenge byanditswe n'Abafarisayo bari ku munsi wa kabiri ari wowe turarabira hamwe ko dukwiye kwica ingingo zacu ziri mu icyaha, ko dukwiye kwica inyifato zacu kugira ngo tubone kugaragaza identite nshaka dufite muri Kristo cyangwa natiyo ya muri Kristo yacu muri Kristo Yesu, kugira ngo tubone kuba umunyu w'isi, tubone kuryosha isi, tubone gutera benshi ahindukirira Kristo. Twarabiye hamwe amajambo y'Imana ari muri Matayo bice 5:13, aho ijambo ry'Imana ryatubwira ko turi umunyu w'isi, twarunzwe n'isuku ngo turyoshe isi. Ariko kandi ijambo ry'Imana ryadukira kwiyo tutaryoheje isi tutabwa hanze tugahonyogwa, ko umunyu utaye uburyohe baroshira hanze abahita akawukandagira. Twarabiye kandi n'ijambo ry'Imana riri muri mucete Pawulo yandikishije muri Galatiya ibice 2:20, aho twabaye ko dukwiye gupfa kugira ngo Kristo azabe muri twebwe. Kristo yari muri twebwe, yagaragaye muri twebwe, abantu babona ibyamwa byiza, babona urukundo, ubugwaneza, ingeso nziza, babona byamwa byamuhemera muri twebwe, kandi ibyo navyo bitera benshi kwizera. Ariko iyo tutemeye ngo dupfe, aho rero hariho hole dukora ni yuko twemera Kristo akaza tugapfa. Gupfa ni decision umuntu afata, nta masengesho umuntu yokora ngo atsinde kamere. Abo gutsinda kamere nuko umuntu afata decision, ni nacyo twe kubananiza ko uyu munsi nuko umuntu afata decision akemera kugira icare kuye kugira ngo ahe kaze Kristo aze agaragare mu bugingo bwiwe. Rero twabonye ko dukwiye gupfa, apana gupfa mu buryo bw'umubiri, twe gupfa kwica ingeso zacu mbi ziri mu isi zibira benshi kubona Kristo muri twebwe, kugira ngo bikunde Kristo aze abe muri twebwe, ivyamwa byakiza twakiriye bigaragare. Uyu munsi twiye guhagarara ku majambo y'Imana ari mu butumwa bwiza Pawulo yandikiye ishengero ry'Abifilipi ibice 3:7-8. Jambo ry'Imana riravuga ngo ariko ivyahora bimbera inyungu ndavyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. Eka mbere n'ibintu byose ndavyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikibirengeye nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Kubw'uwo nahomvye ibintu byose, ndavyumvira ko ari ishano kugira ngo ndonke Kristo. N'amajambo y'Imana tugiye guhagarara ko ku ntumbere yacu no munsi. Hatuye guhagarara ku ijambo rivuga ngo kurekura. Turacaye kuri no teme ivuga kugaragaza ibyo impinduka z'ico twakiriye muri Kristo Yesu cyangwa z'ico turi muri Kristo Yesu. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ijambo ryitwa kurekura. Pawulo yavuze ngo ibyo harabi imbere inyungu ndavyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. Eka mbere n'ibintu byose ndavyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikirenge ibintu byose nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Kubw'uwo nahomvye ibintu byose, ndavyumvira ko ari ishano kugira ngo ndonke Kristo. Pawulo agaragaza yuko hari ibintu yemeye agahomba, hari ibintu yahevye mu byamubera inyungu kera kugira ngo abone gufata Kristo. Yafata Kristo canke muri jambo ry'Imana tubona afata Kristo nk'ikintu kirengeye ibintu yarafite agaciro. Murazi Pawulo yari umuntu yize, yari umuntu
mu kwizera kwa Farisayo cyangwa Yuda yari umuntu ari imbere cyane mu bw'amashuri yari yarize, yafite byinshi yo kwirata, ariko ibyo byose yavuze ngo ndabibona ko ari ubuhombe kubwa Kristo, ndabibona ko ari ubuhombe kubw'uyu mwami nakiriye, kubw'uyu mwami nakiriye mu bugingo bwanje, ivyo ndabona ko ari ubuhombe. Kandi ageze ku rwego rwaho yahevye ico yabona cari kimubereye intambanyi mu migenderanire yiwe na Kristo. Hari ibintu bitubera intambanyi mu migenderanire yacu na Kristo. Rero Paulo yarabihevye, yarabirekuye kugira ngo afate Kristo, kugira ngo afate ahekaze Kristo. Kandi si ico gusa, yavuze yuko hano ku murongo hano nyuma y'akaburungu ngo kubw'uwo nahomvye ibintu byose. Yesu nashimwe. Umunsi tugiye kuvugana ku kintu cyo kurekura. Hari ibintu tukwiye kurekura, hari ibintu byinshi bibone kumenga biriho kugira ngo bituryoshye, tumaze iminsi dufashe canke twafashe mu buryo bwo kutamenya cyangwa kutatahura, canke twarakikibazo turabigumana. Ariko ibyo bintu birakwiye ko tubirekura kugira ngo twakire ikirenge ivyo bintu nico kumenya Kristo. Haleluya. Niri jambo ry'Imana tugiye kuvugana. Hari ibintu byo kurekura. Mbe ibintu byo kurekura nibiki? Hari ibintu bisabwa ko duheba kugira ngo tubone impinduka za nature yacu cyangwa za identité yacu nshasha muri Kristo Yesu. Abagenzi babi jambo ry'Imana riratwereka muri Zaburi yari rimwe ku murongo wa mbere, riratubwira ngo hahiriwe umuntu ataja mu mohe cyangwa ataja ku mohe y'abanyakibi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokwa. Ijambo ry'Imana riratugabisha. Hari abagenzi babi badusanga cyangwa badutera kwisanga mu byaha. Iyo uri kumwe nabo usanga uri kurasakuza, uri kumwe nabo usanga uri kuravuga inkuru z'ibiterasoni, uri kumwe nabo usanga wishanga mu bushakanyi, uri kumwe nabo uba expose mu busambanyi cyane. Birasaba ko bagenzi babi ubarekura. Iyo uri kumwe nabo usanga kugira amadiyo atariyo, amadiyo y'ibintu by'ubusuma, amadiyo y'ibintu by'ubuesco. Birasaba ko bagenzi babi ubarekura. Hari abagenzi babi tugira mu buzima, bisaba ko duseza tukavuga ngo abantu mwe gutandukana, kuko ngumanye nabo sinzigera nerekana namba, sinzigera mba mu buzima Kristo agomba kombamo, sinzigera mba umuntu wagerageje kubasengera, baragerageje kubahanura, ariko bakurusha inkomezi, kuko wama wisanga buri gihe imico yabo yakumize. Rero birasaba kwabo ubarekura ugatandukana nabo. Abo nabo ni decision ufata ngo uyu munsi ngiye guhagarika kugenda aha hantu. Niba mwaramurira muri sport, niba mwaramurira kunywa gacaye, niba ari ku kazi mugahurira muri pause, mugahurira ahantu kana ngo aha hantu ngiye kuhirinda kugira ngo sinisange muri byaha kandi bihabisa gufata decision ukarekura. Ikindi naco ni addiction. Tugira addiction zitandukanye, ko imwe muri addiction ikomeye cyane ni addiction ya telefone. Telefone ni nziza pe, ni nziza muri iki gihe, tubikamwe amahera muri iki gihe, ituzanira ibyiza bitandukanye, ariko kandi telefone iratubera addiction, ikatwexposa ku byaha cyane cyihuta n'icacu busambanyi. Iyo minsi zitandukanye akoresha telefone mu kugwiragiza icacu busambanyi, aho umuntu yisambanya ari we nyine mu cumba ciwe. Ivyo ntibiraba ngo wararongoye cyangwa ngo uracari musungura ngo nturarongora, bifata abantu bose. Rero telefone nayo birasaba ko kurekura se muze mureka gukoresha telefone, oya urayikeneye, ahubwo shiraho akarimbi, shiraho limite. Bidahabira gusenga imbaraga z'amasengesho, kandi imbaraga z'amasengesho zikorana na decision. Yasaba kudecide ha mugasenga kugira ngo ubohoke, kuko bwa mbere ni mwe mu yakwinjiye, mwe mu busambanyi bayinjiye yugururiwe na telefone mu kwexpose ku cacu busambanyi, mukara amafilme pornographique no kuraba ivyerekanye n'ivyo. Birasaba rero ko usenga kugira ngo ubohoke kuri ico kintu, ariko kandi birasaba ko ufata decision bango amasite atandukanye, aya mafilme atandukanye ngiye guhagarika kuyaraba, kuko iyo ndayaravye namanisanga mu bushaka, namanisanga ko ndisambanya, namanisanga mu cacu busambanye. Rero birasaba ko ugira gute uhagarika uburyo ukoresha telefone, ukabusuzuma kugira ngo ntuyisange muri zo addiction, ukarekura umwanya wo gukoresha telefone no kurekura ibintu kanaka wara wisanga mu nibara amasite kanaka wari ugendera ukisanga mu cacu busambanyi. Birasaba gufata decision
ukagira gute ugahagarika kuragura aya masite, ukagira gute ukidisciplina mu buryo bwo gukoresha telefone yawe. hari n'ibindi bintu iyi minsi byaje, iminsi byavira ibintu byo kubetinga. Mumbabarire, kubetinga abantu mutigira nimba ari addiction mbi cyane ikire expose abantu mushaha, ni ikintu cyo kubetinga. Iyi minsi abazungu bazanye system yuko dutsindira amahera mu buryo bwihuse, dutsindira amahera mu buryo umenga ntiturushe, ariko hariho ni addiction, kandi addiction imwe mbi cyane. Ibintu gutigira, inzo kubetinga ni icyaha kuko apareko kigukenesha, kirahindura ivyumviro vya kiramanipira ivyumviro vya kiramanipira bwonko baga, ukama wumva wotigira, ukama wumva ukwisanga ariko uratigira. Ni icyaha kibi, ukwiye naco kurekura iyo addiction yo kubetinga. Kora ijambo ry'Imana tubwira ngo koresha amaboko yawe, nzohezagira ko by'amaboko yawe, nzohezagira ko by'amaboko yawe. Abantu benshi bariko barakena kubera ko bariko biyumvira ko hari amahirwe azoba mu kubetinga. Reka ngende betinge, nkoresha nka t-shirt, reka ngende nkena kadege n'ibindi bitandukanye. Abantu bagenda ba expose n'ibyo kubetinga, bigahindura abantu abakene, kandi ukene bwo mu mubiri gusa no mu buryo bw'impwema, kuko birakoza bikakumisha. Kubetinga ni addiction iyi minsi, kandi benshi bari none kubetinga ni icyaha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo byose turavyemera ko si byose bitugirira ikimazi. Rero ikintu kitakugirira ikimazi mu buryo bw'umubiri kandi kikumisha, kikica horasi yawe n'Imana, ni icyaha. Rero icyo kintu tukibereko maso mu izina rya Yesu Kristo, tukibereko maso bene data. Ni ikintu menga si icyaha kandi ni icyaha, kuko benshi bariyahura. Ndaza abantu benshi biyahuye, turasoma kuri abantu benshi biyahuye kubera kubetinga, abandi bari kanwa kubuzi kubera kubetinga, abandi ngo zirasambwa kubera kubetinga. Iki kintu rero ni addiction imwe mbi. Imana ibashoboza abantu muri muboshwe n'ikicaha, Imana ibashoboze mu buhoke, mu kibohoke. Kandi naco bisaba ko dusenga haka tugafata decision, kuko ni application muri telefone yawe canke ni site web iri muri telefone yawe wamukoresha mu gushika kuri ya masite yo kubetinga. Bisaba gufata decision kuvuga ngo ibi bintu bihagaritse, singiye gusura kwi-expose kandi muri no betting. Nta kindi kintu bisaba, ni decision bisaba gukora. Yesu abaheza hari n'ibindi bintu byinshi ubona bikubereye intambani, ubona bikuboshe, ubona ubirimwo canke uba expose muri ibyo, canke domo ubibamwo usanga mu caha byihuse. Ibyo bintu nabyo ukwiye kubirekura. Paravuze ngo kubwa Kristo ibyo byaho ibintu byarabimbera inyungu, ndabyumvira ko ari iki, ko ari ubuhombe kubw'ikibirenge, arico kumenya Kristo. Reka kumenya Kristo bidutandukanya cyangwa bidutera kurekura ibintu byinshi bitwe-expose mu byaha, bitwe-expose mu bushakanyi, bitwe-expose mu busambanyi, bitwe-expose mu bintu bidetwiza imiryango yacu, bidetwiza akaranga kico turi muri Kristo Yesu. Ibintu byinshi bisako turekura kubwa Kristo. Rero Imana ibafashe bantu mu bicigano ikiyago cyo musi, Imana ibafashe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibafashe, Imana idufashe. Ibi bintu Satani kandi atwe-expose muri no minsi, akoresha ico yise iterambere cyangwa akoresha ico yise ukoroherwa canke entertainment. Imana idufashe iduhe ingomezi zo kurekura, ntitube de victime y'ibi bintu Satani karazana, ahubwo tube abantu bavye-expose. Apare kuvye-expose, tunasenge tibohoke kandi tufashe n'abandi baboshwe navyo kwibohoka. Ko tugiye gusenga Imana rero, dusengera ibintu bintu tuvuze bisako turekura. Navuze ngo hariho bimwe bisako dukora decision dufata, hari n'ibindi bisaba ko dusenga. Ndabasabe ibintu bisaba ko dufata decision, Imana ibashoboze mufate decision kugira ngo mutandukane n'ivyo bintu, mutandukane n'ivyo vyaha. Nimba ari abagenzi babifata decision hajya ahantu bahora bisanga bikagushyira mu caha, ureke kujayo. Nimba ari telefone, fata decision. Arya amasite yafuta y'amafilme ya ku-expose mu vyaha bitandukanye, ya ku-expose mu gusambuka kw'imigenderewe n'Imana, uyarekure. Nimba ari ibintu vyagambye cyangwa vyo kudatinga, fata decision, witeside, hanyuma usenge Imana igufasha ko imbere ko usenga manda ufata decision yo gufuta no vakura ry'amasite atandukanye. Twumvise abantu benshi biyahuye, twumvise abantu benshi biyisha. Nta kintu ciza corongora umuntu mu kwiyahura, ce mu kwiyica. Bisaba hari umwuka mubi uri nyuma yacu.
Omunka rero bisaba ko dusenga kandi bisaba ko dufata decision. Mbere kusenga abantu ufate decision yo kufuta iyo site cyangwa gufata iyo application kugira ngo hanyuma dusenge kandi wamaze gufata decision yo gufuta. Usanga Imana rero mu izina rya Kristo Yesu kugira ngo Imana ishoboze abantu kurekura abantu bafite situations zitandukanye, abantu bari addicted mu mufite abana mu kumara basengera bari addicted n'urumogi, uri addicted cyangwa urakuze uri addict baba expose n'ubusambanyi ariko ugeze ahantu kurekura ubusambanyi wumva ari ikintu chance. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Jambo ry'Imana rivuga ngo uwo umwana ahaye ukwidegembya aba uwidegembya nyakuri. Kristo Yesu matse guhura nawe uba uwidegembya nyakuri. Nta muntu akunda gusaba ushaka ko barasubiye inyuma, wari ukitwekera ko barasubiye inyuma. Ibi bintu mvuze umbise ugukoze ko uri ahantu wari expose mu busambanyi gusa expose ibintu byinshi by'amanyanga waraguye isubira inyuma. Yesu Kristo aracaguteza ibiganza kaze aguye kwidegembya ama ugira kwidegembya nyakuri. Senga Imana ego ushaka ko hano bagucira imanza bavuze ngo uryane igihebe byatwarekeranye ntacazova, ariko ivyo byavuze abantu. Imana yose ukivura ugihumeka ufite amahirwe yo gukizwa, ufite amahirwe kongera kugira ubuntu. None kuba wumvise buno butumwa n'ubuntu ugiriwe, fata umwanya usenge uhamagare Yesu. Ntabwo ari kure yawe, ari hafi gufi yawe. Iri kuba wumvise ijwi kugira ngo akaguhamagara kwihana no kugira ngo mwakire uhebije kuba bibiri kuragendera mu bihugu busambanyi, uhebe ivyo bintu kanaka waba expose inzoga n'ibindi bitandukanye biriko biragusambura, biriko birakurimbura. Ndagana ufate decision usenge uhamagara izina rya Yesu Kristo, watuye intege zawe hama Yesu nawe yiteguye kukubabarira. Ushaka kuba utarakizwa uri kumva ikiganiro nawe bamuri no mu gusenga Yesu Kristo yiteguharira, musaba imbabazi, muhamagare. Ntabwo ari kure yawe. Ijambo ry'Imana ngo wehende kurugi ndahamagara. Umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura ndinjira iwe dusangire. Yesu ariko arahamagara muri iki kiyago cy'umunsi. Uri kumva ijwi ryiwe no mwugururire nginjiri wawe. Ntabwo azaji yiforsa, nibisa ko hariho part ukora ukamwugururira, ukamukata inkinge zawe, ukamutakambira, ukamusaba ngo aze akubere umwami n'umukiza. Gutyo arinjira agatransforma agahindura ubuzima bwawe. Reka dusengerere. Mana mu izina rya Yesu Kristo, data mu izina rya Yesu Kristo, ndasengeye umuntu wese mbeze iki kiyago ashaka ko ari umuntu yasubiye inyuma ariko ashaka kongera kugira ubuntu nawe, ashaka gusaba kwisanga muri wowe. Ndamusengeye. Ntabwo uri kure y'umuntu wese nkuko duvyumvira, uri hafi y'umuntu wese kandi ufite intumbero yo kubohora no guha ubugingo umuntu wese aguhamagaye, umuntu wese akwizeye. Sengeye uyu mwene data yarasubiye inyuma, sengeye umwene data yari yaraguye yavuye mu vyawe ko bwimbo zitandukanye, yasanze ari expose mu vyawe bitandukanye, yasanze ari expose mu ma addiction atandukanye, yumva atabyizigira afise. Ariko ndasenze ko agihumeka hari amahirwe, kagihumeka umufise ku mugambi. Ndamusengeye umufashe kubohoka ku bintu byose bimugumije, umuhe kuvyuka yongere avyuke. Oh no, puissant Jésus. Kandi ndasengeye uyu muntu tarakitwa tari bwakwakire, yumvise iki kiyago yifuza kukwakira. Ndamusengeye ngo uhindure ubuzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Uyu munsi umwakire, uyu munsi yandikwe mu gitabo c'abana b'Imana, uyu munsi abeho koni nk'umwana w'Imana. Ndakweretse ukwizera kwe, ndakweretse ugusenga kwe, ndakweretse ukurira kwiwe, ndakweretse gutakamba kwiwe. Mwami umwumve, umuharire, uharire ubugingo bwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye kandi uyu muntu yakijwe, umuntu yakumenye ariko aratragoringa nama alishatandukanye, afite abagenzi babisangamo, ari expose ku mafilme pornographique, ari expose ku cyacu gutinga. Ndasenze ngo ufashe umuntu, inkomezi zamuhemuyera zigene n'izina rya Yesu Kristo. Ndasenze mwe mbafashe, ndasenze ufashe umuntu, ndasenze ufashe umuntu. Oh no, puissant de Jésus, ndaje nsambura ibikorwa by'impemu, impemu gusambanyi, impemu y'abagenzi babi, umuntu akisanga mu vyacu usambanye. Abisubiye ndasambuye impanuro mbi, ndasambuye imigabo mibi mu izina rya Yesu Kristo. Ndasambuye impemu ikirakora mu byo bwibanga, ikisunikiye abantu ku
baritinga, aho benshi bako bariyahura, aho benshi bako barasambura ingo, aho benshi bako barabisanga mu madeni, aho benshi bako berekana ku buzi. Iyi mpemu y'ukubirika ndayisambuye n'ivyayo vyose mu izina rya Yesu Kristo. Nsengeye umuntu wese, nsengeye umuntu wese yumvise iki kiganiro vyanse kwarekura no ugize imisari gerageza ko vyarase ndamusenge ubushobozi bwamwemera bumubashishe kurekura, bumubashishe kuva ahantu umutima ubohewe, ahantu impemu ibohewe. Ndamusenge Mana, mugirira ubuntu, umuhoro uzobukoze. Ndagushimiye. Haleluya, haleluya. Ndagushimiye Yesu, ndagushimiye mpemu kigukoze kandi kikubana gukora mu buzima bw'uyu muntu. Ni mu izina rya Yesu Kristo myanezerezemo. Amen. Yesu abahezagire. Kumuvugirana uciye umunsi tuzora ku munsi w'ejo.